Amahoro bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye nayo akaza kuba agizwe ahanini n'igisata ca politike. Televiziyo Isanganiro iraza kugaruka kwijambo ryashikirijwe n'umuhisi Melchior Ndadaye yashikirije umunsi yimikwa amahoro kuri bose, ni kimwe mu bintu nyamukuru yashikirije igihe yimikwa mu gisata c'ubutungane, naho ngo mu manza zigwiriye mu masentare y'intango imanza zijanye n'amatati n'amatongo ziza ubwa mbere ku bice 80%, bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganje Janine Nibizi ajejwe ubutungane mu gihe hatanguzwa kuri uyu wa gatatu isekeza ryo gushira mu ngiro imanza zacitse ku mutumba Gisuru mu ntara ya Gitega. Muri ano makuru mukaza gukurikira icabo banyagihugu bo mu ntara ya Gitega ngene bakiriye ico gikorwa mu mwanya isase idonido ryano makuru. Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Uburundi buribuka imyaka 28 iheze wahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe kwigenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993. Televiziyo Isanganiro ikagaruka kwijambo uwo muhisi yashimikiye ko igihe yimikwa igenekerezo rya 10 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993, kimwe mu bintu yashimikiye ko nuko Uburundi bwari bugiye kurangwa n'amahoro. Kurikire ijambo rya nyakwigendera Melchior Ndadaye. Barundi kazi, Uburundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Amahoro kuri bose. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa mahoro. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo yo gukumirana, yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko, ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose, guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro. Tugiye kubisezerera muri iyi ntwaro y'Uburundi bushasha. Tukiri mu gisata ca politike, ubwicanyi bwabaye mu Burundi urababaje kuri bose, umuntu ataravye ubwoko ubucanke buriya. Nibishikirizwa n'urongo ishirahamwe Avode rihurikiyemwo abapfakazi n'imfuvyi z'abahitanywe n'intambara mu gihugu. Adele Aishakiye akabona ko abarundi bari bakwiye gukura ivyigwa ku vyabaye. Tumukurikire. Nosaba yuko ubwa mbere na mbere umurundi wese amenye ko atari we yabuze wenyene. Kenshi barakunda kuvuga ngo harapfuye abahutu, harapfuye abatutsi. Ubu intambwe tugeze ko nukumva yuko umugenzi wawe naho yaba ari umuhutu nabo yaba ari umututsi, uwapfuye umubabaro murawusangiye. Hapfuye umurundi, ntihapfuye umututsi ngo ni nyagupfa oya. Ubu rero intambwe iriko iraboneka kuko twese turamaze kubona yuko urupfu haba umuhutu haba umututsi nta numwe wanyagupfa. Dukeneye yuko abarundi bose bakabura yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho, naka ntabe ngo niwe nyagupfa. Hanyuma tumaze kurengana iyo ntambwe duce dukora ibikorwa by'iterambere hamwe atawundi umuntu n'umwe azoba afise inzara, kuko kenshi muraraba iyo umuntu akenye niho atangura kuyibuka ati iyo batanyicira data, iyo ntabura umubyeyi, ubu nanje mbafise inzu nziza, mba narize amashuri meza. Ibyo rero byose tubirengane ntibize bisubire kuba mu gihugu. Nico cifuzo cishira hamwe ryacu, nta kindi dusaba no kumenya ukuri
tugahariranira hanyuma tukabananya tukubaka igihugu c'amahoro. ngo haracariho vyinshi vyo gukosora kugira demokarasi nyakuri ishinge imizi bivugwa n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu gihe kuri uyu wa kane hibutswe imyaka 28 iheze hagandaguwe incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye ku bwa Pierre Claver Nahimana ntawonezerezwa gusa no kubona hari imigambwe myinshi kuko hari izindi nkingi za demokarasi zitarashikwako kurikire Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu. Nivyo yasize imigambwe myinshi hagiye, nivyo yasize ivyerekeye amatora bihagiye. Twarabonye yuko nk'ibinyamakuru byinshi vyigenga canke ibya leta bica biba byinshi abantu bakaronka aho bavugira ivyiyumviro vyabo. Twarabonye yuko hamwe naho bitarakomera cyane abanyagihugu bashobora kuronka ijambo bakavuga aha naha ariko demokarasi burya si ivyo vyonyene si ivyo yavuga vyonyene kuko demokarasi hateza ko harimo ibintu byo gusonera agateka kazina muntu. Ivyo rero turabona nko muri ya misi yakurikiye aho bamugandagura no muri no misi urabona yuko ivyo byo gusonera agateka kazina muntu ntibirahera. Ibyo byo guhungabanya agateka kazina muntu ntibirahera neza ngo tuvyizere ati byarahagaze. Turabona abantu bicwa hirya no hino ukabona ati ibi bintu ntibijanye na demokarasi. Demokarasi kandi nuko yavuga nuko umunyagihugu wese abafisa agateka agatunganirwa akaronka ibimutunga akaba amerewe neza. Ubu siko bimeze muri igihugu cacu, biraboneka ko abantu bakenye bamerewe nabi bameze gute ku mutima nkumbure usanga batamerewe neza. Icambere na mbere dusaba leta yuko yoshiraho inyigisho zijya migambi nyene cyo Ndadaye yari yashize imbere kugira haboneke igihugu gishasha Burundi bushasha burangwa n'intwaro ya demokarasi. Izo nyigisho zigashigwa mu bitabo by'amashure vyaribonekeje ko mu myaka iheze izo nyigisho ntazo. Inyigisho twita za citoyenneté zo gukunda igihugu zo gukundisha igihugu ntazo. Nico bituma abantu bakura batazi igihugu icarico batazi gukunda igihugu. Umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yarahimiriza ko hoba ugusabikanya amatungo rusangi vyavuzwe numwe mu bagendanye na Melchior Ndadaye. Sylvestre Ntibantunganya aragaruka kwiragi ry'incungu ya demokarasi, tumukurikire. Ndadaye aravuga ati ni mwubahe itunga ry'igihugu. Umuntu wese yipfuza gutera imbere. Mbe no n'umuntu yotera imbere gute bwa buryo bwokoreshejwe usanga hari abantu bashaka kubwishira mu ruhande rwabo bonyene abandi bakibagira ko babaho ntibishoboka. Ni rero rimwe muri y'amajambo Ndadaye n'umugambwe Sahwanya Frodebu bakoresha mbere n'ubu muri Sahwanya Frodebu gusabikanya ivyo igihugu biriho mu bitunganya neza mukabisabikanya. Ivyo zose rero biri hamwe ukagenda wubaha ukubahiriza agateka ka muntu bivyara ica abarundi bakeneye uyu munsi bazokenera nejo bakeneye hirya yejo tutarabaho amahoro. Amahoro ahari umuntu akidegemvya arashobora rero gushira mu ngiro, arashobora kuvyaza bwa bushobozi yarondeye Imana yamwereka buroderera kugira nawe ashobore kwitunga atunga biwe yongere mbere afashe n'igihugu gutera imbere. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubutungane. Abacamanza bahamagarirwa gushira mu ngiro imanza zaciwe no gukorana ubwira n'ubwitonzi. Ico gikorwa vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi aho yatanguza isekeza yo gushira mu ngiro imanza zaciwe ku rwego rw'igihugu. Ivyo bikorwa bikaba vyatanguriye muri sentare ya Giheta intara ya Gitega ku rwego rw'igihugu. Inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Isekeza ku rwego rw'igihugu ryo gushira mu ngiro imanza zose zacitse zitari bwashigwe mu ngiro. Igikorwa catangurijwe muri komine Giheta ku mutumba Gisuru intara ya Gitega. Kuri uyo mutumba sentare y'intango ya komine Giheta ikabashize mu ngiro imanza indwi. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi
akavuga ko ico gikorwa kiri mu mugambi wo kwegereza ubutungane abanyagihugu aho yabahamagariye gutahura ivy'uyo mugambi akaba yahamagariye abacamanza abasaba gukorana ubwitonzi ubwira n'umutima wo kwicisha bugufi kuko ngo iyo urubanza rubaye nabi ariyo ntandaro y'indyane. Tuharuye imanza zitari bwacike mu gihugu cose twaragize icegeranyo dusanga ni imanza 280. Aho harimwo imanza z'ivyaha, aho harimwo n'imanza z'amatati. Niho twavuga tuti imanza z'amatati ni imanza zikomeye cyane ku mwenegihugu. Umutekano w'igihugu uravana no kuri izo manza. Abenegihugu turabona ko izo manza zibaruhije. Imanza nimuzikurikize uko zacitse. Hari umucamanza aja gukurikiza urubanza, hagukurikiza rumwe rwacitse ubwo nyene agacaca urundi rubanza. Mwabacamanza mwe, iki kiringo si ico gufyina. Turasaba abacamanza ku rwego rw'igihugu bazokurikiza zino manza. Tugasaba kubikorana ubwira. Tugasaba kubikorana ubwitonzi. Tugasaba kubikorana ko babikorana umutima wo guca bugufi, umutima uciye bugufi. Nigikorwa kitoroshe ariko nigikorwa cyari gisanzwe kiri mu mirimo yabo ya misi yose. Bamwe mu bashikirijwe bari basanzwe bafitaniye amatati bagashima ibijanye n'uyo mugambi ngo kuko bahora babona imanza zabo ziteba gushirwa mu ngiro. Ndacakiriye neza cyane yego nukuri ndashimye na sentare yari yarajigiranye ibinye aravyanka nivyo ari kurirwa birashikano abandi no bahanura yuko babonye ukuri kuriho bo kwemera bagashira intashitse dofasha beshi kubera beshi gitonze bafasha nk'ubu ajyaraza kuri tele akagenda araba imanza ngene ziracika ziragenda abantu beshi bazotunganirizwa hanyuma bigende neza. Ico gikorwa kikaba caranguriwe mu makomine 3 ari mu ntara ya Gitega ariyo komine Giheta, Bugendana na Mutaho. Uyu mugambi ukazobandaniriza no mu zindi manza inyuma y'izijanye n'amatati y'amatongo. Tugushimire Jean-Marie Mayonga kuri iyo nkuru dusozerera no makuru mu yavugwa hakurya y'amazi aho mu gihugu ca Brazil umugwi ujejwe gutohoza mu nama nkenguzamateka y'ico gihugu wasabiye kuri no wa gatatu umukuru w'igihugu ibihano vy'uko yananiwe kuzitira ikiza coronavirus nkuko tubikesha abagenzi bacu ba Euronews. Ico bikoze Jair Bolsonaro arongoye ico gihugu arahakana ibirego vyose yagirizwa n'inkuru mwatohorejwe na Haisa Liliane Inamahoro. Ntiyigeze afata ingingo zikenewe zo kurinda impfu z'abantu bashika 600 bahitanywe na COVID-19 muri Brazil. Umukuru w'igihugu Jair Bolsonaro yagirijwe na komisiyo ijejwe gutohoza kuba yarafashe minenegwe ugukingira abanyagihugu arongoye ingwara ya coronavirus. Naho biri uko uyo mukuru w'igihugu akomeza gushimangira ko ataco yiyotsa, agira ati ntaco twiyagiriza, twakoze ivyo twategezwa gukora kuva mu ntango za kino kiza. Kuri uyu wa gatatu umugwi ushinzwe iperereza mu nama nkenguzamateka wasavye ko umukuru w'igihugu yokurikiranwa ku vyaha 10 harimwo icaha c'agahomerabunwa gishobora kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe. Ikindi yagirizwa nukuba ataco yakoze kubijanye no kubahiriza amategeko arabivy'isuku. Ikindi nuko muri iyo dossier uyo mugwi ushinzwe amatohoza uri kusotera ku bahungu 3 b'uyo mukuru w'igihugu bakaba bagirizwa kuba baragumuye abantu mu gukora ivyaha bitandukanye hamwe no gukwiragiza ibihuha. Imfura ariyo Flavio Bolsonaro avuga kuko ari kwihora umuryango wabo kuriko gukogwa n'urongoye uwo mugwi wo gutohoza, akabona ko uwarongoye uyu mugwi ariko akoresha ukutariko ububasha bwiwe, akamenyesha ko agiye kuzomwitwarira guko nukwifatira mu gahanga nugucafuza eka mbere n'igitutsi ku mukuru w'igihugu. Icegeranyo c'amatohoza kizoshikirizwa mu biro vy'umushikiriza amanza arivyo vyonyene binafise ububasha bwo gucira urubanza abagiriwe n'icaha. Ariko ibijanye na President Jair Bolsonaro ntibizoroha kubera iyo dossier yiwe ikukira umushikiriza amanza mukuru wa Republika, uwo nawe akaba ari Somambike wa President. Ni hano amakuru twari twabateguriye arangiriye, akaba yarashimikiye ahanini ku myaka 28 iheze incungu ya demokarasi Melchior Ndadaye igandaguwe. Tubashimire ko namwe yakurikiranye, mugira ibihe vyiza ahiwanyu.